Birababaje ariko n'ukuri abayobozi b'amabohero amwe baracitwara nabi bakabuza abanyororo bamwe bamwe ko babonana n'abaganga. Aha twovuga abanyororo cane cane bakurikiranwa ku madosiye afitaniye isano na politike. Akati Burundi twashaka kwibutsa yuko uburenganzira bwo kwivuza ku munyororo baburonka babuhawe n'amategeko. Si umuyobozi aje kuraba yuko uwo muntu amureka canke atamureka, ahubwo n'amategeko abivuga. Itegeko rigenga amabohero mu Burundi eka mbere n'amategeko mpuzamakungu ya ONU akingira agateka k'abanyororo, ico bita règles minimales pour la protection des personnes détenues, aremeza neza yuko umuntu apfunzwe afise uburenganzira bwo kwivuza. Iyo hagize rero uwumwima, uwo muntu abikoze yateza guhanwa bimwe bikomeye, hamwe igihugu cari kuba gitwawe mu kubahiriza amategeko yacu. Amagara y'abantu si ikintu co gukinisha, kuko iyo uriko urabuza umuntu kwivuza ntubuzi ibikurikira. Aha twagomba kuvuga yuko umuyobozi wa prison ya Ngozi ariwe yobazwa bibi vyose vyokurikira bijanye n'iyo ngingo yafashe yo kwankira Ndagijimana Andre kuja kwa muganga kugira ngo yivuze neza akire. Nta kintu na kimwe gishobora gusigura iyo ngingo. Bene izo ngingo rero kenshi zifatwa kugira ngo banezereze abanywanyi b'imigambwe baba baturutsemwo, cane cane aha twovuga nk'umugambwe uri ku butegetsi, usanga uwo muyobozi yoba aturukamwo canke awukunda, na cane cane yuko uriko arabikorerwa nawe azwi ko ari mu mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Ingaruka zirashobora kuba mbi, kandi uwo muyobozi w'ibohero rya Ngozi niwe yobazwa ibikurikira vyose. Nivyo leta ntayibihungira kubera biriko bikorwa n'umukozi wayo, mugabo irashobora kugaruka nayo ikamwitwarira. Aha ico twobwira abo bayobozi batwara amabohero uno munsi nuko bomenya yuko nimba uno munsi hariko hatwara umugambwe kumbura uriko urabakingira, ejo buraca bugacana ayandi, ntibazi uwuzobatwara. Ivyo bintu bishobora kubagarukako bikabagirira ingaruka mbi cane.